absolutely we are okay with the TPA then. Dufise ibintu byinshi tushima byahindutse mu kazi kacu kuva aho dukorana na TPA. Turashima cyane ibikorwa bya TPA. Ibikorwa bya TPA gushiraho ibyo biro byaradufashije cyane kuko kare twararenganywa, twaragira ibibazo tukabura aho twitura. Ubu rero TPA yashimye kugurura ubuserukizi bwayo ngahe Bujumbura, twasanze ari ibintu byiza cyane bishimwa n'abadandaza bose b'Abarundi kuko kuva TPA yuguruye ubu turafise aho dushobora kuja kubaza ibyacu ibibazo dufise kandi bakabyitwaramo neza bakadufasha ibintu byacu bikagenda neza. Ibikorwa vya TPA biradushimisha cyane, korana neza iyo hageze gukura ibidandazwa muri poro ya Dar es Salaam, turarondera impapuro zikenewe zisabwa kugira umuzigo ariyo marchandise ive kuri poro ya Dar es Salaam, ariko hari igihe haba intambamyi nkenke. Ego serivisi ya TPA twozihimiriza abandi bantu bakazikoresha kubera hariho n'abashasha akazi ari abantu bagahurumbi mugabo kenshi turabona ko TPA dufasha cyane mu kumenya muri rusangi akazi kacu. Nubundi twahanuye n'abandi tubibabwira kuko amaserivisi ya TPA akora neza cyane kandi n'iciza ca TPA turafise biro ya TPA ngaha mu Burundi